Ndajeje kwakira uwusrukira igihugu ca Canada mwishirahamwe ry'umwe bwa Afrika. Bwa mbere na mbere mbanje kumushimira ko yibutse igihugu c'amavukiro kuko yavukiye mu Burundi kandi yavukiye ngaha mu ntara ya Gitega. Yari yaje kuraba aho yavukiye hanyuma aratugendera. Yatugendeye nk'urongoye ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu biyemeje kugarukana amahoro. Natwe byatunejereje kubona dufise abadushigikiye, na cane cane ko ayo mabanga ari nka mashasha kuri twebwe. Yatwemereye ko bagiye kudufata mu mugongo, kudushigikira, kandi azobwira n'abandi ibikorwa tugiye gukora muri ico gisata kiryo shirahamwe. Yatwemereye ko atarakunze kubona abakenyezi bitwararika kugarukana amahoro. Twaganiriye yuko abakenyezi uravye kw'isi nka yose turi benshi. Rero muri Afrika twova hasi nk'abakenyezi twese twagira urunani, twogira ico duterereye mu kugarukana amahoro. Yavuze ko bakorana n'amashirahamwe ataho yegamiye, cane cane yo muri Sudan, ariko yarakunze kubona atabakenyezi bafata iya mbere mu kugarukana amahoro. Rero twumvikanye ko ico gikorwa tugiye kugikorera hamwe twese kugira ngo turabe ko Afrika muri rusangi amahoro yosasagara, kuko ijwi ry'umukenyezi ryoshika kure hama ugasanga amahoro arabonetse. Kandi twavuganye yuko ahatagira amahoro n'iterambere ntibikunda. Dusanzwe turi mu rwego nyobozi kwa ryashiramo ry'abakenyezi bubakanye n'abakuru b'ibihugu bajejwe iterambere. Ata amahoro tubanje guharanira, ivyo byose twoba tuko turakora ntivyokunda kubera tutoba dufise umutekano ukwiye. Rero muri rusangi turanezerewe kubona ko dufise abitwararitse imigambi y'iryo shirahamwe, na cane cane bagiye natwe kutuvugira aho tuteko turashika vuba. Hama rero tugiye hamwe twese amahoro azoboneka muri Afrika.